ubushakashatsi nk'uko bwakozwe bwagaragaye yuko habonetse urukingo ariyo vaccine ariko rucanco rushobora gukinga iyo virusi. Twige kandi twigishanye ni ikiganiro mushikirizwa na Ferdinand Bangirinama kikaba ari TKT. Ubu rero nk'uko nabisabwe n'abantu benshi bakurikiranye ibiganiro bibiri nakoze, byabaye ngombwa ko ndabikora mu buhinga bwa none kugira n'ababisangira bazoshoboye kubisangiza mu bindi bihugu, n'abumva ikirundi n'abumva indimi zisa n'ikirundi bazobikurikirana. Tugiye pfoho. Hari amazi. Ibindi. Ibi ntabwo ari byiza. Ibi nibyo byongeza isukari mu mubiri. Hariho n'izindi batubwira ngo ni diet. Ninde yababeshi? Twige kandi twigishanye ni ikiganiro kizoraba ubuzima bwa misi yose, no kuvuga ubuzima, amagara, imibano hamwe n'ubutunzi. Umwe wese azokuramo akantu ashaka. Igituma nacise twige kandi twigishanye nuko abariko baracyumviriza bashobora kugira ico baterera bakanegura canke bakacyunguramwo ibindi bintu dusanzwe ntashikirije. Hari ikintu baba barahawe n'Imana twebwe yatwimye. Ico ni kibazo dukwiye kwiyumvira kubera iki? Kandi ivyo byose bigashika amashure biga niyo twiga, rimwe na rimwe twicana mu ishure tukabasumbya n'amanota. Rero iki kiganiro gituma nagikoze nuko nabonye abantu benshi ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika baja ku maservice, bagiye ku maservice menshi ariko bakava yataco batahuye. Rero iyi nterano ngiye kubaha izobafasha kugira ngo ibintu badahora basobanukirwa bimwe bimwe bashobore kubisobanukirwa. Nk'akarorero jewe ati none kubera iki wewe ugiye gukora ico kiganiro? Igituma ndagikora nuko mu buzima bwa misi yose mbayemwo njejwe nkorana n'abantu, negereye abantu cyane, narafashije abantu benshi nkishika ngaha mu 2005 koronka uruhusha rwo gutwara imodoka. Ubu naho mfasha abantu benshi mu byerekeye kwa muganga kubasobanurira mu ndimi zitandukanye, indimi zine gushira ku Icongereza, Ikirundi, Ikinyarwanda, Igiswahili, Igifaransa hamwe n'Icongereza. Rero bigahora bigaragara yuko abantu benshi bagiye kwa muganga badashobora kuronka ubufasha bakenewe bivanye n'ingorane zimwe zimwe ngiye kuvuga. Nasanze nk'abantu batanu nk'akarore bagenda kwa muganga, babiri bahora bataha nk'uko bagiye. Muri abo babiri dusubiye guhura tugahura na jeje nyene nkasanga umengo ni wo munsi wa mbere ahubwo nta service nimwe bari bwabone. Rero ikibitera ivyo byose giterwa n'ibintu bine nyamukuru. Ikintu ca mbere nuko systeme twajemo ngaha muri Amerika ni systeme itandukanye ni wacu. Nk'akarorero urabona systeme yo ngaha ugenda kwa muganga akakurungika kugura imiti handi, yakurungika kugura imiti ahandi, akakurungika gupimisha ibipimo by'amaraso ahandi, kandi ukakurungika kuri radio ahandi, akaguha n'inimero. Mugayi wacu ntibyari bimeze gutyo. Nk'akarore iwacu wagenda kwa muganga akakuvura, akagutera urushinge, bakagufatira amaraso ngaho nyene, bakagupima ngaho nyene, n'imiti ukagenda uyitahanye. Muga urumva ngaha suko bimeze. Urumva systeme yo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itandukanye ni systeme zahari iwacu. Ikiganiro cy'uno munsi ntabwo kigamije kukangurira abantu gutandukanya imbyaro. Icya kabiri birashobora kuva ku muntu ariko arasobanurira abandi, no kuvuga umusemuzi cyangwa interprete. Rimwe na rimwe haraho bakoresha abasobanuzi bo ku matelefone, ugasanga bamuhaye nk'umuntu wo muri Kenya agaca atangura kuvuga Igiswahili, ugasanga ahubwo Icongereza gisumba Igiswahili ariko aravuga. Ugaca usanga umuntu atashe zirayoye, nta kintu na kimwe ashoboye gutahana atahuye kuko bamuhaye umusobanuzi atiyumvamwo, kuko yariko aravuga imikira atandukanye bashiramwe Icongereza nawe ntiyagiye ku ishure. Ico ni kimwe. Mugabo ikindi hariho naho abaganga nabo nye babigiramwe uruhara. Abonye umugwayi bose abafata kimwe nk'uko umengo bafise ubumenyi bumwe, agakoresha amajambo agoye ku buryo umugwayi adashobora gutahura ibyo umuganga ariko aravuga bivanye nuko yikwirikiranje kubaho n'ubumenyi afise. Ikindi natwe twenyene abagwayi tugiye kwivuza kwa muganga tubigiramwo uruhara runini. Ubwa mbere hari ubwo twibeshera ko tuzi indimi zimwe zimwe tudashoboye kuvuga kubera kumbere tuzizi gake gake
tutazizi cyane tukibeshya ngo tuzi igifaransa, ngo tuzi icyongereza, ngo tuzi igiswahili. Uzi icyongereza baca bakoresha amajambo udashobora kumva, kumbure uzi ka kongereza ka gaswahili na ka kandi indi karimi ko gusaba amazi kandi bariko bakubwira ibintu bidasanzwe. Utaragwara ni wirinde ivyo byose bituma umutima ugira ikibazo. Urumva na twebwe nitute turafasha twifashije nimba ururimi tutaruzi, duhishuke tubwe ko atagutuzi batuhe service mu ndimi tumenyereye. Ikindi naco nuko rimwe na rimwe tugiye kwa muganga ibintu duhora dukora usanga rimwe na rimwe bidafasha n'abaganga kugira badufashe, ugasanga ahubwo umengo dushaka kwivura, dushaka kuvuga ingwara dufise, kandi aho kurindira muganga kugira adusobanurire atubwire neza amenye ingwara dufise. Kuko nk'akarorero urashobora kugenda uvuga ati je ngwaye umugongo, je ngwaye umutwe, mugo muganga we uko yize bitandukanye nuko wiyumvira, kuko we ahera kuntu akaduga agashika ku mutwe akubaza ibibazo. Nimba ugwaye umutwe hari adashobora kwiyumvira ati kumbure uwo mutwe ntushobora kuba utegwa n'umutima, ntushobora kuba utegwa n'ibindi bibazo. Urumva reka tuze turorohereza abaganga uko bavura kugira ngo babajije ibibazo tuvyishura, tureke kwihuta, tureke kwihutira gutanga inyishu kandi twagiye kwivuza, aho hoho ntibyo ngombwa ko tugenda kwa muganga. Rero iki kiganiro cy'uno munsi kikaba ari ntangamarara y'ibindi biganiro 150 nzobashikiriza. Murakoze, nkaba nikebaniwe no munsi naho mu ndwiza.